bamwita Ashton Hall, umunyamerika akunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, asanzwe akora ibintu bya fitness ndetse na lifestyle. Uyu umusore akunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, hari ibintu byinshi mwebwe mutamuzi ko mwebwe mu imbere ya kamera ariko akora amajimu, ariko azunguruka, ariko hari ibintu byinshi mutazi ku buzima bwiwe. Uyu munsi rero nje muri iki kiganiro ndakubwira amwe mu makuru utazi ku musore w'umunyamerika Ashton Hall. Banonje muri iki kiganiro uraza kugenda umenya byinshi. Nimba uri mushasha kuri YouTube channel yacu, icyo usabwe ni kubanza ugakanda subscribe kugira uzozubana natwe. Nimba usanzwe warayikanze naho uri umuntu wacu, ivyo tugezeho navuga ko ari wewe tubikesha. Uri kumva banyita Clovis, ani kuri Big Dream TV. Nimba uri mushasha kanda subscribe tuzoze tubana. Nkuko nibabwiye tugiye kuvuga ku musore yitwa Ashton Hall. Uyu musore rero yavutse itariki 24 ukwezi k'umunani umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1995. Kuvuga ubu tuvugana afite imyaka 30 yegereza imyaka 31. Muri make twavuga ko afite imyaka 31 kuko mu kwezi k'umunani uyu muhungu wacu azakwija imyaka 31. Uyu musore rero yavukiye muri Amerika nkuko nababwiye, yavukiye mu muryango usanzwe nk'abandi bose, ntabwo yavukiye mu muryango w'abakire. Abantu benshi babibaza nk'aba ngo bavukiye mu muryango y'abakire, wapi yavukiye mu muryango usanzwe. Akiri muto yarakunda ibintu vya siporo, yarakunda nyine gukora siporo zisanzwe nk'abandi bana bose, ariko yarakunda cyane gukina umukino wa football, ndavuga umupira w'amaguru. Amaze gukuru Ashton Hall kubera ko yakuza akunda umupira w'amaguru, yarakinye mu match akomeye, novuga yakinye na match yakinye yo kugwa rwa kaminuza, aho yakinira kaminuza yizemwo muri Amerika. Nizo match za football niho hantu novuga kure yashitse mu mupira w'amaguru. Mu nyuma aza kubona ibintu by'umupira w'amaguru atayivyiwiwe, abona atazoshika nkaho yari yipfuza gushika, acahitamwo guheba ibi bintu vya football, yigira mu buzima busanzwe. Ati mu buzima busanzwe Ashton Hall yashitse akora iki? Ashton Hall agiheba football yarahejeje kaminuza, yaciye aja mu bintu vyo kudandaza, ariko ntiyadandaza ibintu vyiwiwe, yadandariza umuntu umva yari umukozi kuko yarakora bakamuhemba. Mu nyuma uyu Ashton Hall aza kubona ko ubwo buzima nabwo nyine ari karabamwo atari bwiza, utazotuma ashika ku ndoto ziwe. Niho ivyo bintu vyo kudandariza abandi bantu yahisemo kubiheba, acaja kwiga ibindi bintu, aho navuga ko ibi bintu bijanye n'ubuzima bwiza ndetse no gukora ibintu vya siporo, icyo no kwita imyitozo ngororamubiri. Mu nyuma amaze kuja kuvyiga akamenya ati umuntu basi mu bijanye n'amagara meza umuntu yobahuku yokora siporo uku, niho yaciye atangura gufata amashusho asangiza abantu ivyo bintu bibiri vya sport, ndetse akanabasangiza n'ivyerekeye ko umuntu akwiye kubaho neza mu buzima bwiza. Aho ni intango yiwe, novuga ko intango yu Ashton Hall mubona ubu yatanguriye. Reke tubandanye n'urugendo rwiwe. Mbere yuko tubandanya, banzura biko ukanze subscribe, nimba warayikanze shira ko j'aime, uje no muri commentaire umbwira ati courage kugira ngo nzogire inguvu zo kuguma ndabaronderera inkuru z'ibintu mutari muzi nk'ibi. Uyu Ashton Hall rero yatanguye gusangiza abantu amashusho nk'umu content creator, ariko abantu video yagiye akora bagiye bazikunda kubera ko yazikora afise courage nyinshi, ndetse akazikora harimo indero, ata bintu byo kuvuga ngo ari karatindero, kubera ko uyu musore asanzwe ari umuntu yubaha Imana, n'umukristo, ari muri bemera Kristo. Urumva iyi video yasohora zari video zirimo indero nyinshi ndetse zirimo na courage nyinshi, abantu bagiye bazikunda. Agenda araduga buke gushika ubu Ashton Hall afise aba followers amamiliyoni menshi amukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho ndavuga YouTube, Facebook, Instagram, TikTok n'ahandi. Uyu Ashton Hall rero yitoza buri munsi, nta munsi numwe yasiba kuja muri gym canke kuja kwiruka agakora sport, ariko yubaka umubiri wiwe kuko yari afise umubiri mutoyi nk'abandi, ntufe kumubona ubu yarabaye munini. Ubwo yitoza yakora video, ariko ntago zateye zikundwa ngo zitere zija hejuru, ariko kubera ko yari afise courage zaragiye zirakundwa buke. Novuga ko ikintu camugize icamamare uyu Ashton Hall nuko kuntu yashize habona ama video ariko aritoza ndetse anerekana ubuzima bwiza abayemo, akongera
akabishiranamo courage nyinshi ndetse n'indero. Ati Ashton Hall rero yagiye aratera imbere gute ko yatanguye ari umuntu asanzwe, ni gute yinjije amafaranga ashobora kubaho uburyo buzima tumubona abayemwo kuno munsi. Uyu Ashton Hall ngiye kubabwira inzira akoresha canke yatanguye gukoresha kugira ngo ave mu ubwo bukene yarari nico gihe bwari bumumereye nabi kugeza kuno munsi abayeho ubona buzima bwo kuzunguruka isi uko ashaka. Uyu Ashton Hall ikintu ca mbere yakora kwari gutoza abantu imyimenyerezo ngorora umubiri, no kuvuga yari fitness coaching. Yumva kujya kunja nko muri gym ukaba ukeneye umuntu akwereka ati bino vyuma vyo muri gym bikora uku, nimba ukeneye kubaka umubiri wokora uku, nako kazi yatanguye akora. Ikindi kintu yakora kwari kugurisha program, no kuvuga kujya kuntu usanga gym se program utegerezwa gukorera ko ushaka kugira aho ushitse, yarazigurisha ku mbuga nkoranyambaga. Urumva ikindi cya gatatu Ashton Hall yinjizamwe amafaranga kwari kwamamaza ibicuruzwa vy'amasosiyete, n'ubu nivyo akora arabikora, akaba nka brand ambassador kubera uko kuntu yari yamaze gutangura gukurikiranwa n'abantu benshi. Urumva kwamamaza amasosiyete ategerezwa kumurondera ngo ayamamaze. Ikindi kintu uyu Ashton Hall akora kikamwinjiriza amahera, n'amahera avuga ku mbuga nkoranyambaga. Izi mbuga nkoranyambaga tuba turiko z'aba YouTube, Facebook na Instagram, iyo ubikoresheje neza navyo nyene biraguhemba aho n'ahandi hantu akura amafaranga. Ikindi kintu kimuha amafaranga, aragurisha ibikoresho vya gym, no kuvuga ushaka kuja gutanguza gym abafisha amaduka agurisha ivyo bikoresho. Urumva ko Ashton Hall afise business nyinshi zimwinjiriza amahera, niyo mpamvu ubona mwanya tuvugana ukumubona abayeho uko. Uyu Ashton Hall rero ubu amahera yiwe ntaraja haboneka ngo tubone ngo ubutunzi bwiwe bwa nyabwo bumeze uko, ariko baragereranya ko ubutunzi afise bushobora kuba buri hagati y'imiliyoni 2 n'imiliyoni 10 z'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika. Ubu nibwo butunzi afise, niko bugereranya. Urumva kubera ko gukora ibintu byinshi biba bigoye kugereranya ubutunzi bwiwe. Wakoze kubana nanje rero n'iki kiganiro, aya niyo makuru nashoboye kubegeraniza kuri umusore wanyu. Nimba ari cyo mushaka kumenya utumvise mw'iyi nkuru, urashobora gucandika muri commentaire nkazoca ndakiguha muri video ikurikira. Ntibibagire kugenda ukanze subscribe nimba utarayikanda, tuzohurire mu kiganiro gikurikira. Ciao ciao. Big Dream TV.